ndabasuhuje. Nico gihugu cagize ibyago gusumba ibindi byose kw'isi. Nico gihugu abana, abagore, abatamakazi bicwa, isi yose igahora, abantu bose bakarorera ubwicanyi bakore, kubera yuko ababica babesha yuko babikora kubera Imana. Hajya Imana yoba yemera ko abantu bica abandi? Nico gihugu cakoronijwe n'ibihugu byinshi hamwe n'ubwami bwinshi gusumba ibindi bihugu byose byo kw'isi. Cakoronijwe n'ubwami bwa Egiputa, ubwami bwa Ashuri, ubwami bw'Abaperesi, Abagiriki mu gihe ca General Alexander, Abaromani, Abamongore, ubwami bwa Ottoman Empire, Abongereza, abo bose bagikoroni. Kimaze gukoronizwa n'ubwami n'ibihugu birenga 13. Ico gihugu niki? Urakaza neza kuri Sowa Store, mukore subscribe kugira ngo bandanye gukurikirana ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe, binyegurwa n'abanyeguruzi b'ivyanyegejwe, babinyanyagiriza babinyegejwe. Iki gihugu bacita gute? Bacita igihugu c'isezerano, abandi bakacita Kanani, abandi bakacita Palestina. Ayo mazina yose nay'igihugu abagituye bagize ibyago gusumba abandi bose bo kw'isi, ndetse gushika n'ubu niko bikimeze. Mu myaka 2000 imbere yuko Yesu avuka, iki gihugu ca Palestina cigaruriwe n'ubwami bwa Egiputa. Wabyumvishije neza, cigaruriwe n'ubwami bwa Egiputa kubera ko Egiputa hariyo Misiri y'uno munsi bwari ubwami bukomakomeye cyane, nkuko tuzobibona mu mateka y'igihugu ca Egiputa. Mu kinyejana ca 15 imbere yuko Yesu avuka, Palestina yigaruriwe n'Abisirayeli. Abo Bisirayeli mu kuyigarurira bavuga yuko Imana ugira vyose, Imana yo mwijuru, Imana dusenga yabagabiye ico gihugu yakibemerera biciye kuri sekuru wabo Aburahamu. Ubwo abari batuye ico gihugu bagize ntya, babona abantu baje bababwira ati va kuri buno butaka buveko, kubera ko nubwo iwacu Imana yabwemereye sokuru Aburahamu. Ibaze nk'ubu wewe ngaho tuba ubonye nk'abantu baje, wewe niho wavukiye, niho wakuriye, wewe naso na nyoko na basokuru na basokuru na basokuru na basokuru, ukabona abantu baraje bakavuga bati ahantu ni muhave nahi wacu. Mbega wogwana ugwanira ubutaka bwawe canke wobabisa ubwo butaka bakabwigarurira? Haheze imyaka 700, igice kimwe nabo baracambuwe cigarurirwa n'ubwami bwa Ashuri. Iyo tuvuze Ashuri, bwari ubwami bukomakomeye cyane bwabarizwa mu Siriya y'uno munsi. Ego cyane, hari haheze imyaka 700, igice kimwe nabo baracambugwa burundu cigarurirwa n'ubwami bwa Ashuri. Ni bumwe mu bwami bukomeye bwabaye ngaha kuri ino si. Mu mpera z'ikinyejana c'indwi gishira ica gatandatu, umwami Nebukadinezari w'i Babuloni nawe yahatse ubwami bwa Ashuri, nawe agira gute arahigarurira hose. Ubwami bw'Abaperesi buhavana ubwami bwa Nebukadinezari mu kinjana ca gatandatu imbere yuko Yesu avuka. Nivyo wavyumvishije neza, kubera yuko ubu bwami nabwo bwabaye ubwami bukomakomeye cyane. Ubwami bw'umwami Nebukadinezari nabwo bwari ubwami bugeze gute butoroshe. Mu kinjana ca kane Abagiriki barongowe na General Alexander Roga bahirukanye ubwami bw'Abaperesi bwari busanzwe bugeze gute, bwari busanzwe buhari, barabwirukana barabutuza, nabo barahigarurira. Mu kinjana ca mbere higarurirwa n'Abaromani. Yesu yavutse Abaromani aribo bahigaruriye. Niyo mpamvu kubakunda gusoma ibitabo nka Bibiliya muzosanga bakubwira ngo Yesu yavukiye Nazareti mu Bugarire ku ngoma ya Ponsiyo Pilato. Uyu Pilato akaba yarahagarariye ubwami bw'Abaromani, yari nkabura matari yashinzwe n'Abaromani, bitewe n'uko Abaromani igihugu cyose bigarurira nticasubira kwitwa igihugu, ahubwo baca bacica intara y'Abaromani. Uko niko rero uwo bita Pilato yaje kuba nkabura matari w'Abaromani muri kino gihugu bari barigaruriye. Ubwo Yesu akaba yavutse asanga Palestina yarigaruriwe n'Abaromani. Ubwo rero mu bahaba harimwo ubwoko bw'Abayahudi. Mu mwaka wa 70 inyuma ya Yesu, Abaromani bahirukanye Abayahudi bose bari basanzwe bahaba, kubera yuko igihe Abaromani bahigarurira haraba imiryango myinshi, harimo n'umuryango w'Abayahudi. Iyo tuvuze Abayahudi n'abantu bose bamuka ku muhungu wa Yakobo yitwa Yuda. None ku uyu munsi Isirayeli iyivuzwe twumva Abayahudi, kandi Yakobo yavyaye abahungu 12 aribo bavuyemwo imiryango 12. Abo bandi bahungu 11 ivyabo bimeze gute? Mbega aba bakomoka ko baracariho canke bose barishwe barahera? Ivyo tuzobiraba mu kindi kiyago kuri Sowa Store. Mu mwaka w'1350 Abaromani nibo bahise Palestina kugeza n'ubu. Iryo zina n'Abaromani barishinze. Nivyo wavyumvishije neza. Imbere yuko hitwa Palestina ntabwo hitwa Palestina, bamwe bahita igihugu c'isezerano, abandi bakahita Kanani. Ariko Abaromani mu mwaka w'135 Abaromani nibo bahise Palestina kugeza n'ubu niko hitwa. Mu kinjana ca kane idini rya Gikristo ryarakomeye kuko abarishinze n'Abaromani nyene.
kandi abo baromani nibo bari batwara isi, nibo bari bafise inguvu ziremereye cyane. Ubwo rero baja gusanga iri dini ryabo bashinze ry'ubukristo ntabwo ryokwemerwa mu gihe ritoshirwa ku butaka bwabaye ko intumwa n'abahanuzi. Uko niko abashinze ubukristo bari abaromani, ariko bashima yuko botwara icicaro gikuru muri Palestina, Yerusalemu. Batwarayo ubukristo, bamaze kubutwara barabushinga, bamaze kubona yuko ubukristo bwakomeye babukwirakiye mu isi, ivy'ubukristo babivana kandi muri Palestina aho bari babishinze babisubiza i Roma. Uko niko Isirayeli yagiye guhuzwa n'ubukristo, ariko ku vy'ukuri Isirayeli n'ivy'ubukristo nta nivyo bazi, ndetse nk'abo bayahudi bobo nta nuko banemera na Yesu, bizera yuko Yesu ataraza, ahubwo bavuga yuko bamurindiriye. Ivyo navyo tuzobibona mu kindi kiganiro. Nivyo iri dini ryari rifonzwe, ntigemewe n'abari batuye ubu butaka. Ivyo rero byatumye hagati y'ingabo z'abaromani n'ubwami bw'abaromani bwari butegeka ico gihe byatumye haduka intambara. Kubize iby'amateka, iyo ntambara bayita Kurwazade, bayita Guerre Kurwazade. Ico gihe abari bahatuye barongowe n'umugwanyi karuhariwe uwo bita Salahudin, yashoboye guhangana nabo bakurwazade, maze arabagwanya, abavuniza umuheto, arabatsinda. Ico gihe ubwami bw'abaromani bwirukanwa, ingabo z'abaromani zirukanwa muri Palestina. Mu mwaka w'igihumbi 1260 Palestina yigaruriwe n'ubwami bw'abamongole. Aha abagwanyi b'abamongole nabo nabagwanyi bakomakomeye cyane, bagwanye intambara nyinshi cyane, bagwana mu bice by'isi ku buryo bw'uko abagwanyi b'abamongole bigaruriye icakabiri c'isi bariko baragwana, bigaruriye ubutaka bunini yabw'isi ku buryo bw'uko abagwanyi b'abamongole mu ntambara zose zabayeho nibo bigaruriye ubutaka bw'abandi bunini ya gusumba abandi. Ariko mu nyuma ubwami bwabo bwaje gusenyuka, navyo tuzobivugako. Mu mwaka w'igihumbi 1517 Palestina yigaruriwe na Empire Ottoman. Iyi Empire Ottoman niyo yigaruriye ubutaka bwa Palestina hari mu mwaka w'igihumbi 1517. Iyi Empire Ottoman nayo ubwayo yaje kuhakwa n'abongereza mu mwaka w'igihumbi 1949. Abayahudi ku kagambane ka ONU, Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa begeranije abantu bose bari ku isi biyita abayahudi, ewe n'ubuvyigitirira, barabazana muri Palestina, babaha ubutaka bungana n'ibice 55 kwijana. Palestina nayo bayiha ibice 45 kwijana. Nawe wibaze nk'ubu turi ngaha mu Burundi, ONU, Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa bakaja umugambi wo kuzana abandi bantu bavuye ahandi hantu, bavuga yuko ubu butaka bw'u Burundi ari ubwabo, bakabazana bagaca babahereza ibice 55 by'igihugu cy'u Burundi. No kuvuga bakabaha ubutaka busumba ubwo twebwe abarundi twogira gute twosigarana, bakadusumbya twe tugasigara 45 nabo bagatwara 55. Ubwo vyumvikane nk'abarundi dukunda igihugu ntabwo ibyo twovyemera, uko byogenda kose twohangana. Uko nako niko vyagenze ku banyapalestina bari basanzwe bahaba, nabo bagize gute, nabo biyemeje kugwana. Ariko kimwe nuko Isirayeli ariyo yari yahawe ubutaka bunini ya gusumba Palestina, ntabwo Isirayeli yagejeje aho ngaho, ahubwo yipfuje kwambura abanyapalestina n'ubwo butaka butoya bari babahaye. Uko niko yiyongereye ko ibindi bice kugeza ku rugero rw'uko igeze ku bice 90 kwijana. Ni kuvuga abanyapalestina basigaranye ibice 10 kwijana. Ivyo byose biraba amahanga karorero, Palestina isiganye 10 kwijana. Uko niko umwe mu banyapalestina yitwa Yasser Arafat yiyemeje gukangurira bagenzi we b'abanyapalestina kwigwanaho, bakagwana mara gushika ku munyapalestina wa nyuma. Ngira ngo mwamwe mwabyumvishije intambara ziri hagati ya Isirayeli na Palestina. Ico zivako umuzi wazo nuko ni Ubwongereza, Ubufaransa n'ibindi bihugu bazanye abantu babaho ubutaka bwabo. Ibaze nk'ubu twebwe abantu bafise ibinyecumi mu Burundi, wewe uriho wavyawe naso, so yavyawe nase, se yavyawe nase, se yavyawe nase, se yavyawe nase, abuzukuru n'abuzukuruza nk'ibinyecumi. Ni kuvuga basokuru 10 muba ngaho hantu kandi muhiti wanyu. Inyuma y'imyaka igihumbi mukabona abantu baraje bahabwe yuko aho hantu muba ari wabo. Hari imiryango myinshi nzi mu Burundi, intara ibamwo canke se amakomine ibamwo atabisekuru by'imyaka 500 bahamaze, ariko bahiti wabo. Ibaze rero nk'ubaciye haza umuntu avuga ati aho hantu muba ntabwo ari wanyu, aha ni wacu, bakahabaka. Ese nk'uvyakira gute? Ukuvyumva niko abanyapalestina biyumva. Ubwo rero Abayahudi
bagwanye intambara zikomakomeye cyane bashigikiwe n'abantu bahabahaye abo ni Amerika n'Ubwongereza kugeza n'ubu bahaka abanyapalestina. Abanyapalestina bakaba basigaranye ibice 10%. Aba banyayisirayeli bigaruriye aha hantu ha Palestina bobo bemeza yuko iyo bariko baragwana baba bariko barabikora mu izina ry'Imana, Imana ya Aburahamu. Ndetse hari n'abandi bari mu mihingo itandukanye y'isi usanga bashigikiye abisirayeli yuko bagwanya abanyapalestina bakahabaka bakahabambura, ivyo byose bakumva yuko bikorwa mu izina ry'Imana. Abana baricwa, abakecuru, abatama n'abatamakazi bakamererwa nabi, ibisasu by'indege n'imodoka z'intambara, abasirikare bakabamerera nabi nkuko mwama mwavyumvishije. Ese Imana irabikunda? Ariko nubwo hari abashigikira Isirayeli bakumva yuko ibikorwa ibikora mu izina ry'Imana, iyo Mana bavuga ntabwo ariyo abayahudi bemera, kubera yuko abo bayahudi nta nuko bemera yuko Yesu yaje ngaha kuri ino si, kubera yuko inyandiko nyobokamana zigaragaza yuko Yesu yari umuyahudi. Mu gihe rero kivugwa yuko Yesu yari ku isi, abayahudi bakomeje guhohoterwa n'ubwami bw'abaromani bwari bwarigaruriye Palestina ico gihe. Ubwo rero bakavuga bati nta kuntu Yesu yari kuza ngaha kuri ino si ari umunyabushobozi ntadukureko ubwami bw'abaromani. Ati kubw'ivyo ntabwo Yesu yigeze aza, ahubwo tubamurindiriye. Ariko abashigikira Isirayeli babumva yuko Isirayeli ibikora mu izina ry'Imana. None wewe ushigikiye abica abandi mu izina ry'Imana canke ushigikiye abicwa bakanyagwa, ababica babica bavuga yuko babica mu izina ry'Imana? None wewe ushigikiye abica abandi mu izina ry'Uhoraho canke wewe ushigikiye abicwa? Urakaza neza kuri Sowa Store mukore subscribe kugira ngo tubandanye gukurikirana ibyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe, binyegurwa n'abanyeguruzi b'ivyanyegejwe babinyanyagiriza babinyegejwe. Mukore subscribe hanyuma duhurire muri commentaire tuyage. Wewe ushigikiye abica canke ushigikiye abicwa? Ako niko kabazo ndahashitse. Murakaza neza.